bavukanyi, muryango w'abivyariwe n'Imana, nshuti bagenzi namwe bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, umusangwa w'amahoro ya Kristo. Kundira ndabaha ikaze muri kano kanya ngo dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyeranda vyategekanirijwe uyu munsi wa gatanu w'indwi igira indwi mu kiringo ca Pasika, mu gihe buca kabiri tugahimbaza umunsi mukuru cane wa Pentekoti, ari wo munsi mukuru w'umuzo wa Mutima Mweranda ku batumwa tumaze iminsi twitegurira mu kwambaza Mutima Mweranda. Mu gisoma ca mbere tuza kumva ngene Paulo babandanya bamurengutsa agasakisaki imbere y'intahe ku karenganyo, ariko Imana nayo ikabandanya imuburanira iciye no mu mayira atari yitezwe. Mu nkuru nziza naho tuza kumva ngene Yezu ashinga Petero ubutumwa buhambaye bwo kuragira ekleziya, abanje kwemanga gatatu kose kwa mukunda. Ngaha dusanga ivyo bisomwa vyeranda. Ica mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa gabane ca 25 akarongo ka 13 kugera ku ka 21. Mu kwiza iryo jambo ry'Imana turasamiriza izaburi y'102. Inkuru nziza nayo iyo dusanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nko yashikirijwe na Yohani Mweranda ikigabane ca 21 akarongo ka 15 kugera ku ka 19. Kaze twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya misi umwami Agiripa na Berenice barashika i Sezareya ngo babonane na Festo. Festo yiganira umwami urubanza rwa Paulo, amubwira ati: hari umuntu Felisi yashize mw'ibohero aho nari Yerusalemu. Abasaseredoti bakuru n'abakurambere b'Abayahudi baramwitwariye bamusabira urupfu. Nabishuye ko Abaromani batica umuntu abashinga ntahe batabanje kumurengukisha imbere yabo kumwe n'abamurega kugira ngo bababuranishe atsindwe babona. Bukeye twaciye tumanuka ino nja mu rubanza ntumako nyamuntu. Abamwitwariye nta gicumuro numvise mu vyo bamureze. Ako bari bamufitiye n'akantu kari mw'idini yabo karaba uwitwa Yezu yapfuye, nawe Paulo akabemeza ko ariho. Ngo mbone sinoshobora guca urubanza nk'ubwo, ndamubaza ko ashaka kuja i Yerusalemu gucirirwa y'urubanza. Ariko Paulo yashatse gucirirwa urubanza kwa Sezari, nategereje kumurinda umwanya ntari bwamurungike kwa Sezari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama yashize intebe yiwe mw'ijuru. Umukama yashize intebe yiwe mw'ijuru. Himbaze se mushaha wanje umukama, maze n'amagara yanje yose aninahaza izina ryiwe ryeranda. Himbaza se mushaha wanje umukama, maze ntihagire ico mwibagira mu vyiza vyiwe. Umukama yashize intebe yiwe mw'ijuru. Nk'uko isi ataho ihwaniye n'ijuru, niko n'urukundo rwiwe rurengeye abamwubaha. Nk'uko ubuseruko buri kure y'uburengero, niko adushira kure y'akabi kacu. Umukama yashize intebe yiwe mw'ijuru. Umukama yashize intebe yiwe mw'ijuru, ubwami bwiwe buganza vyose. Nimuninaze umukama, mwabamarayika biwe, mwa ntwari ziwe zama zikorera ijambo ryiwe. Umukama yashize intebe yiwe mw'ijuru. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo koko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Bahejeje gufungurira ku nkombe y'ikiyaga, Yezu abwira Simoni Petero ati: Simoni mwene Yohani, urankunda kurutabo? Nawe amwishura ati: ego mukama, urazi ko ndagukunda. Nawe aramubwira ati: ndagira imyagazi yanje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati: Simoni mwene Yohani, urankunda? Nawe amwishura ati: ego mukama, urazi ko ndagukunda. Yezu amubwira ati: ndagira intama zanje. Asubira kumubwira bwa gatatu ati: Simoni mwene Yohani, urankunda?
Petero arababara kuko amubajije ubugira gatatu ati mbega urankunda? Niko kumwishura ati Mukama urazi vyose, urazi neza ko ndagukunda. Yezu amwishura ati ragira intama zanje. Nukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, ariko niwamara gusaza uzoramvura amaboko uwo ndagukenyeze aheza kujana iyo udashaka. Yezu yavuze ivyo ngo mumenyeshe ko ntazopfa kugira ngo aninahaze Imana. Hanyuma ahejeje kuvuga atyo amubwira ati nkurikira. Ritwakire kandi tuzigame iriyaje na Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, nk'uko tumaze iminsi tubibona tukanabizirikana, amayira y'Imana arasiga ubwenge bw'abantu kandi imigambi yayo si nk'iy'abantu koko. Ibi nivyo twumvise mu gisomwa ca mbere, mu gihe i Sezareya Paulo yongera gushirwa imbere y'intahe. Umutware Festus yamaze kumwumviriza n'ubwitonzi bwinshi, akumviriza ivyo abayahudi bagiriza Paulo, yahavuye yemeza ko bitagira ishingiro. Niho mbere n'imbere y'umwami Agripa uwo mutware yemanze ko ivyo Paulo yagirizwa nk'agacamutwe bidasanzwe mu mategeko y'Abaromani, ahubwo ko ari kudatahura kumwe ufatiye kuri Yesu w'i Nazareti. Mu gihe Paulo yashinga intahe atarya umunwa ko Yesu ari muzima kandi bari baramwishe urw'agashiganyaguro, abayahudi nabo bavyumva kumwe bo bemeza ko atawapfuye yosubira kuba muzima. Nitwibuke ko abakuru b'abayahudi bari baherereye amafaranga babarinzi b'uruhafu ngo bazovuge bemange kandi bemeze ko Yesu atazutse, mugabo ko abantu biwe abakunzi biwe baje mw'ijoro bakiba ikiziga ciwe abarinzi basinziriye. Uwo mutware Festus yaranse kuvangatiranya ibintu, bamwe bihuta gushikiriza no gukurikiza imanza batabanje gutohoza bikwiye, aho akenshi usanga hari abadodoberejwe nabo bavugiye mbere. Hari aho biba kubera ibishobisho canke kurondera inyungu. None Imana yama hafi y'abayo baruhijwe, cane cane abaremeye kw'intebe ishushe na bene wabo botegerejwe kubaburanira, kuko Umukama yashize intebe yiwe y'ubwami mw'ijuru, kandi ubwami bwiwe nibwo buganza vyose. Nivyo twumvise muri ya Zaburi 102 agace k'19. Inyifato y'uwo mutware Festus n'agatangaza, kandi yarasubije hasi abagomba gucisha gatwe Paulo kandi ari mukuri ko uwo Yezu ari we yizuye mu bapfuye none ari muzima. Paulo yaratsimbatariye kuri uko kuri, maze Imana iramuremesha. Imbere y'umwami Agripa, Festus yaribukije noneho ishingiro ry'itegeko ry'Abaromani ko atawucirwa urubanza adahawe umwanya wo kwiregura. Ivyo mbere ivy'uwo mutware yahavuye ashikiriza umwami ngo nawe abikorereko atagusumiranya ngo ahave ahirika intahe. Iyi nyifato y'umutware Festus niyigishe kandi bera akarorero abarongozi mu ntwaro canke mu bindi bice, mu bindi bisata, cane cane abajejwe gutunganiriza abandi. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, nitwibuke ko ubutumwa bwa Paulo yabuhawe na Yezu ku buryo bw'agatangaza, kandi ko Imana yari yaramuraganiye kwizogumana nawe, nanone yari imutumye ahagoye. Ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Kristo mu guhimiriza abantu ngo babe mukuri n'ibanga ribangirwa ingata, yikorerwa gusa n'uwihambiriye ku Mukama. Umukama watanga umuco n'inkomezi. Nico gituma nk'uko twavyumvise mu nkuru nziza, Yezu imbere y'uko ashinga Petero ubutumwa butoroshe bwo kuragira ekleziya muryango, yabanje gufata akanya, umwanya ukwiye wo kumutosora, wo kumututurira, aho yamubaza ibihekangabo bitatu vyose ko amukunda
urutaro rw'agahemo canke imvange canke ibishobisho. Mu kwemera kw'amukunda, Petero yaragaragaje ko yemera iryo banga kandi ko azorirangura aremeshejwe n'ubukomezi bw'Imana nyene. Ubona ko umuntu ari magara make. Ubwo butumwa Yesu yahaye Petero ni nabwo nawe we yasigiye uwamukoreye mu ngata n'abakurikiye gushika n'ubu. Bagasabwa kwamana naryo bari mu Mana, bagamburukira mutima mweranda kugira shetani ntibagosore bibatembagaze. Ngaho mbere aho dufatira mu kwamana naryo tubasabira ngo Mukama bazigame kandi abashoboze kuyobora, kwigisha no gutagatifuza ubusho yabashinze. Urukundo umutumwa w'Imana ayigaragariza niko rumutuma arinda rugabo n'amakuba amwugariza muri ico gikorwa, muri ubwo butumwa, kuko umutima mweranda yama amuremesha akamuburanira. Erega niwe atanga inkomezi, erega niwe muburanyi, niwe murwanizi, kandi mutima mweranda niwe yama ayobora ekleziya. None muze tumwambaze n'ubu tuvuge tuti kaze mutima mweranda, kaze utugira bawe, kaze uturemeshe cane cane mu bihe nk'ibi abantu usanga bazazaniwe, abantu usanga imitima yaragurutse canke imitima yaravunitse canke yarakomeretse. Kaze uremeshe umwizero mu bantu, kaze uduhishurire ukuri ku migambi y'Imana. Urakaza mutima mweranda, utwuzuza ingabirano zawe. Amen.